hari abantu barabambwira uti bana je twumvikanye n'umukobwa wacu kwa karimba ati really man gasatume yiko nyene sisangu zaba defender yeah Nitabaduke baby no one is our protector niwe nkunda sisangu baby ongeza I'll be forever cause when I sing I go hear Vanessa when you say you fools in this life partnership Africori ni maison de distribution iragurisha umuziki urumva nanje ndi muri yo irangurisha umuziki wanje iragurisha umuziki wawe niyo collaboration hari ya entre ya G-Flux na Kora Entertainment iragurisha umuziki wawe donc Kora Entertainment yasinye amasezerano na Africori oya Kora Entertainment iri muri bon ni Africori ni siège ni novugoti ni Africori niyo twese turi mu mugabo irafise amashami amwe mu bihugu bitandukanye ni ngaha gusa iyi iri ngaha aniyo itwarwa na Kent P ariyo Kora Entertainment Hello everybody, what's popping out today? I go by the name make sure my mom was camera the fan boy. Yo bandinga simba de jenye mbandi kumwe n'umutumire nkuko mubibona. So mbere ya byose ndabutse mugende kuri YouTube channel cyo muwandari mugira subscribe, like, share na comment ni BITV, Instagram BITV, mugende TikTok ni BITV, host turahari, Facebook page ni BITV. Umutumire mwaza ko ari ndaruka kudutamo Surrender. It's your boy G-Flux, bro. What's up? What's good? Wasn't it? Fresh man. Yeah, that's great. Ramutse bakunzi ba BITV amatubandanye bro. BITV. It's your boy G-Flux in the house. Mr. I'm closer, Mr. Understand, Mr. Naju. Yeah. Mr. Surrender. Tugire ko kuri Surrender. Sisangu zaba defender. Yeah. Nitabaduke baby no one is our protector. Niwe nkunda sisangu baby ongeza I'll be forever cause when I sing I go hear Vanessa when you say you fools in this life oh colo shake your bum molo when you wait colo come take a banana na G-Flux mamumvise twagiye kumenya ku ndirimbo Come Closer. Ndirimbo Come Closer niwe beshi twamumenyeye ko uno munsi yagarutse ku ndirimbo Surrender. Cyambere ndabasabe mugende kuri YouTube channel yiwe ni G-Flux, indirimbo yitwa Surrender mu urukundo mu partage ya ndirimbo abantu bose bayibone hama tubandanye n'ikibazo cyambere G-Flux. Ngiye ndi kundubiza amatitre yawe hari ibintu nyene usanga biriko biransiga ajya amatitre yumvira gute inspiration kunda kuva inspiration kenshi umu artiste yadetse ndirimbo kenshi izina siryo ritangura umuntu natangura kwandika ngo izina ngandike indirimbo yitwa ko ya bazi kwandika indirimbo hano zino karitora apa okay ya rero dukunda gushima amazina nkajya ye By the way, indirimbo Surrender, congratulations ifise video nziza cyane. Video King Direct, shout out to you bro. Wakoze ibintu by'amateka. Kuzi video irenze anakala kuri John La. Hama narakunze ukuntu muri gya ndirimbo kitasoro niwe wahisizemo. Biga bro. Ikitano yayikoze ari musto yitwa Kelia yagize muri beats. Indirimbo imeze neza cyane, indirimbo iraryoshe. Niyo mavugo manibutsa abakunzi b'umuziki ndundi, abakunzi ba BITV n'abakunzi ba G-Flux mugume muja kwiraba naje ngumanja kwiraba. Indirimbo bagume ko nayo igumiduga uko kuntu. Ni Surrender. Batwereka urukundo kabisa. Tuba hari bidi soon very soon. G-Flux iyo ndiko ndumviriza mu ndirimbo zawe haba harimo ubuhinga mu miririmbire mu myandikire haba harimo ubuhinga muri video ariko hari ikindi kintu maze iminsi mbona ku ndirimbo zawe ikintu Africori Africori ndagomba kumenya Africori na G-Flux
bihuriye partnership Africori ni maison de distribution iragurisha umuziki urumva nanje ndi muri yo irangurisha umuziki wanje iragurisha umuziki wawe niyo collaboration hari ya entre ya G-Flux na Kora Entertainment iragurisha umuziki wawe donc Kora Entertainment yasinye amasezerano na Africori oya Kora Entertainment iri muri bon ni Africori ni siège ni novugoti ni Africori niyo twese turi mu mugabo irafise amashami amwe mu bihugu bitandukanye ni ngaha gusa iyi iri ngaha aniyo itwarwa na Kent P ariyo Kora Entertainment donc hose ifise amashami mu bihugu bitandukanye kuva ivyo bintu umaze kubijamo Africori nayo nyene irafise n'irindi shami rikuru cyane riri muri Amerika ryitwa Warner Music Group umva ni ibintu nyene bigenda bira hiyo Warner Music yo iri muri Amerika mugabo irafise nayo nyene yandi masheje ahandi kuko natwe ubona mu Burundi hariko haraza ibintu nk'ivyo turakeneye n'ibindi byinshi dukeneye YouTube nayo nyene ize ngaha igire biho urabibona ibintu nk'ivyo nyene natwe tubashe kuronka amakotinita mwana nk'umuririmbyi amaze kuba muri experience ubona biri ko bifasha iki umuziki wawe cyangwa uwundi muziki nka ku bantu bari muri yo navuga muri yo circulation ya Africori first you are on content today ikindi kintu aho ni je ndafise interanye sana mu byonga naho mpura na byinshi navyo nyene byo my inconvenience mugabo urumva ni life nyene hamaje biramfasha cyane kuko first ninjiza amahera urumva ndinvestisa nka ndafise icyo ngarura kandi ndafise ni na message ntanga mu bantu hari abantu barabambwira uti bana je twumvikanye n'umukobwa wacu kwa Karimba kana really man gasatume yiko nyene bari bro ukaya urukundo mu bantu umva abatwumviriza bose antuka G-Flux baravuga ko bakora ku nanje urankora ko bro ndagomba ku ndirimbo Surrender ngerageje kumva amajambo arimo ni indirimbo uri kurumviriza nabivuze ni ibintu biri mu buhinga ni ibintu biragutwara handi hantu ukiyumvira ibintu byinshi ingene indirimbo uza kwitahura maze kumviriza nk'iciro nka zitatu ni ibintu usanga biri mu buhinga usanga n'ibintu biri mu buhinga ndagomba kumenya ijya ndirimbo ijya story ukuri imeze uko nayumvise umukobwa ashaka ko mubaka ivyo bintu nibikuze gushika wabikuye ko kubwira biririmbe kenshi nka G-Flux nkunda kuririmba ku kintu kijanye n'ubuzima sinigera ndirimba ibintu bitabaho ndirimba ibintu bibaho ducanga muri live so ijya story yanje nkuko nawe ushobora kuba story yawe nawe urafise umukobwa yoba gukunda kurusha abandi bose nanje ndamufise ankunda kurusha abandi bose nzi mugabo nikica gisigura yuko ijya ndirimbo nabana ikwiye kuri ico kubera ijya ndirimbo nayanditse deja ntari no mu rukundo kama mizisha so kwa ni bisigura ko natwe tujya mu rukundo amizisha usumbisha arashobora kwandika ikintu arabiye ku wundi atari no muri ibyo bintu abandi bikabakora gusa urukundo ntawe udakunda umwanya n'umwanya urabijamo undi mwanya ukabivamo ni cyane kandi muri ijya ndirimbo wanditse umuhungu yari karatinya kubaka umuhungu niyo yari afise ubwoba mu gihe dusanzwe tuzi ko abakobwa kenshi ari usanga bafise ubwoba nico gituma nanje nacenda yamanika ndavuga uti ibintu bisanzwe bro nje gatoyi ku ndirimbo ikurikirana na Surrender naju umenga se twende umenga se naju my baby umenga se naju my baby palando we're gonna celebration Daddy Narik is a Batman, the fresh in a life. Don't want to love nobody. You give me now overdose. I'm more than my height, oh baby. Kupsina nivinyoroherezana gato, cause you so sexy. Fine girl, what you do to me? Move tunu on me. Baby, when you look at me, Baba God bless me please. Ukunoni kundiruana.
urukundo rutavanga rwarunizo muhagatwagwa in my love umaka sinaju umenga sinaju my baby umenga sinaju ya bagende kureba kuri YouTube aha tuba turiko turatuma bayikunda aje kwira kuri YouTube so Naju. What do you mean by Naju? Naju ni izina Najma izina nyene gikimeze man kaje konyene naragakunze no mataroroshi Naju. Ya niho narifise amakenga kubera irya ndirimbo sinashoboye kukuronka niyo mpamvu nciye ndonka opportunity kuvuga ati reka cinda kubaza akajya kantu Naju kumbe ni izina ndirimbo nayo nyinaryoshe ya ariko rero tugarutse kuri Africori urabona hari kizindi baraposta izindi ndirimbo sivyo ariko nagiye kuri konte yabo ndaraba indirimbo nyinshi bamaze guposta hari indirimbo nashoboye kubona y'umurundi ni DJ Freebat ibidakenewe indi nabonye ni Naju iyi Sarunda sinigeze ndayibona ka kuri rya konte yabo ndagomba kumenya iyo iriko I think naravye ndagomba kumenya ko baba barayikwe ko mugabo barayishize igisohoka donc iyo uwo posting nawe agaposting indirimbo imwe ubona tacho vyica peut-être ko ariko bakora ko si jeje nyene ba post indirimbo ziwanje zora hari nabandi ba ego nivyo niko ndavuga so kuri jewe je ntacho binwaye kubera maybe ni ataza hama kandi nikindi Africori mu bisanzwe iragurisha umuziki kandi nayo nyene ijya account yawe irafise abantu benshi bayikurikirana abantu barenga 500 ibihumbi 500 urumva bapostinze ikintu cawe muri ntuze yawe urumva yuko uraronka visibility uraronka basi n'abantu bakeba naho bataba benshi mugaba bakurikirana bya bakoguti hari izina G-Flox yaduciye mu maso ari indirimbo nuko bimeze G-Flox collabo ndaguherukamo wari kumwe na Berry Music ijya ndirimbo ndayibagiye understand me understand sweetie understand me my darling understand get a hint of your name let me just tell you something I want to put that ring on your finger yeah. Wambaye hafu kaba property umutima wanje I don't like that I go prove anything to be loyal utumye noka na my niggas in the corner yeah understand understand naguheruka muri ama collaboration kugira G-Flox akore collabo bimusabiki kugira G-Flox akore collabo sinzi ko muze ku ruhande rw'uwanje cyangwa ku ruhande rw'undi muntu baba bashaka korana ku ruhande rwawe ku ruhande rw'uwanje kugira ngo collabo kubitegura gusa ya urashobora gutegura ego kubitegura ndavyumva urabiki kugira ukorana collabo n'umuntu ndabaje cyambere ndaba kwanza impano ndaba usanze je ndaba kiya kintu dusangiye musanzwe ego G-Flox iyo usohoye indirimbo uba witeze iki kuri iyo ndirimbo cyangwa urasohora indirimbo ndayiteze ko ibintu byiza cyane ego ndayiteze ko ibintu byiza cyane mbere biruta nuko manda byiteze kuko iyo ugiye kugurisha ikintu ntugenda uvuga yuko batakikugurira ahubwo urakora ibishoboka byose kugira icyo kintu bakikugurira so je iyo nkoze umuziki mba nkeneye revenue nziza cyane iyo ijya ndirimbo yasohotse biva n'ivyo wayiteze ko bijya bintu wari witeze ko bihora bishika bikaza kavuga ati izina hari igihe bidashika hari igihe birengako n'iryari bidashika nicyo nibanga ry'Imana kuko ntushobora kumenya gusa ibintu nka biya dukora kenshi bikunda kudashika iyo utapromotinze ikintu cawe neza cyane tugiye kuri kote ya promotion uvuze ko bikunda kudashika iyo utapromotinze ikintu cawe cyane neza cyane sivyo ndagomba kumenya ikibazo ca promotion nga mu Burundi kiragoye ya sometimes abaririmbyi baridoga ntibahabwa ama interviews ntibabatumira mu radio mbega kuri kote ya G-Flox zoba vyoroshe gupromotinga indirimbo ziwe jewe indirimbo zanje ndazumva
ku radio ndazumva yego sinzi abandi muga je ndazumva ziwanje cyangwa uzumva kubera harishwe inoti navyo nyene rega bibaho kandi bama babivuze hariho n'aba MC bahora bavuga uti ni gute ushobora kuririmba indirimbo ukabura yo kuyinyote nivyo byose bijanye n'akazi gusa icyo wogikora nko ku muntu uzi yuko yifashe neza nk'umuntu ari kiriko ararondera muri ivyo bintu ndibaza ko ivyo bintu byo muvuna cyane kuko nawe nyene suko atababishaka gutanga ayo mahera ngo ataba yafise ariko rero abandi barivye baca bidoga ati mbega ko maha kuvuza ziwacu mukavuza z'abanyamahanga nabo baba babarisha amahera arono tuvuga gute bifite ngo barundi tumeze gute ubwo baratuvuza abarundi ubona ibya hama n'ikindi naco nawe ndazi mu telefone yawe urafite indirimbo z'abanyamahanga yego so ababigira kugira bigize akanoti donc je nimba afise indirimbo z'abanyamahanga niziba zidomina z'abarundi kandi je ndiko ndazivuza personal simba ndiko ndazikundisha abarundi mugabo iyo je ndahantu navuga hari abantu benshi ntegeza kuvuza z'abarundi nabo ngene tumenyane ntegeza kuvuza z'abarundi sivyo mugabo ndi jeje nyine ndavuza z'abanyamahanga byo naco bintwara yego nta kibazo mugabo igihugu cacu mugabo urumva ko atari ko bimeze none cyo tubigeza gute donc hari gikwiye gukorwa cokogwa cyane nibaza ko kiri ku artiste ko umu artiste si je ndakusinda kubwira nkunde ku ngufu jewe nyene ndabigira hama wowe ukadesida ndagufollow sinda gufollow ico tumubona umuntu wese ni telefone nawe bayisangiye ni wewe uri umwe ufise umutima ufise ubwenge bumwe wewe uko boti ya umuntu yanyemeje I can fall canke shobora kumufollow ugasanga guma kuraba aragukurikirana mugabo agufollowinga so bizoza ni buke aba artiste nawe ntazogerege ko na kare ndabizi byataguva kare je natanguye gusohoka kuva kera naraja mu mashow nta n'indirimbo z'abarundi zavuzwe bari warashimba aha mu club biki havuzwe indirimbo z'abanyamahanga kurumva ni club rega bakeneye ingoma ziye urabona ni wovuze indirimbo nka for example hakiya gihe imiziki yasoka kenshi yari imiziki y'abarnbist si nkibi ibona byaya ma piano cyekene byari byaza ama piano vibe bibi ngo ama dansara abarundi kenshi ni bari bwilance cyane muri ivyo bintu nico gituma ubona imiziki yavuzwa yari abandi bantu kugira abantu baryoherwe ni wavuze umuziki uri slow muri club ngo uri kurashaka kuryamika abantu so mugabo artiste kubona ubu haguma haza new generation baza bakrea ibintu bishasha nabo nyene bashaka kuja kuri map n'abandi ivyo rero bizofasha igihugu yuko natwe twisanta yuko ya miziki vibe tuyifise dushobora kwikubita muri club umunsi wose urumva dushobora kwikubita none hasohora mu mwaka abaririmbyi ugasanga umuririmbyi ari kuri hit ni babiri umwe mu gihugu kizima none wumva iyo miziki y'abo bantu babiri batatu wivuze ijoro ryose tegezwa kuvanganya ahandi nico nyene tubuze playlist asante sana abakozi ba BTV mwumvise ikintu aje kutubwira ikintu gikomeye cyane n'abaririmbyi ho gukrea ibintu abantu bakunda nimba ubona abantu bakunda biga vyo mu mahanga gerageza gukora nka biga vyo mu mahanga kugira udomine bake yani ivyo turiko turabona muri generation badutamo za surrender shout out to this boy, shout out to this man G-Flox man bro I'm your fan abakozi ba BTV nari kumwe na G-Flox I was hosting as you already know reka ndamubwire abasezere ababwire ikintu ca nyuma hama tutugende ikintu ca nyuma je ndabakunda cyane kuko atari bo nitwari gukoraniye so bari badukurikirana kuri channel yanyu BITV naje G-Flox badukurikirana amanatu tubanaye tubatamwe ibintu yere mukunda isa G-Flox ndagomba rero duhere kuri surrender tugende nyuma gushika kuri come close let's go bro let's go tugende bro amakorasi yonyine basi sengu zaba defender twaba together go baby don't want is a protector when you yeah color shake your palm molo when you move color come take a banana
Nah. Oh yeah, baby, let me tell you something. Hey, Me, I go treat you like a king. Oh yeah, baby, let me show you My feelings. Me, I go Give you anything. Understand, darling. Understand me. Understand. Sweetie, sweetie. Understand me. Yeah. Understand. Not you. Everything you want, I gonna do. Mapu, mapu, mapu. Well, ladies love I should is true. Yeah. Yundi kumwe nawe Pas désécurisé, de l'aimer la langue traumatisée. Yeah. Can I do to cheat? I'm a sakuna. Hey, a pretty girl. Guna wananeza. Baby, come close. Bakunzi wa BTV nari kumwe na G-Flox mumvise vibe yiwe indirimbo ziwe mugende kuri YouTube channel yiwe ntabwo indirimbo imwe Surrender gusa afise indirimbo nyinshi kuva kuri Come Closer gushika ubu nibaza ko zimaze gukwira zine ya mugendere mugume mumukurikirana G-Flox abandanya kubaha ibintu vyiza nta ndirimbo yibifise quality mbi nta ndirimbo yibifise video mbi zose ziba zimeze neza cyane ni G-Flox kuva muri Core Entertainment ya niyo twari kumwe BTV dufise services zitandukanye photography videography n'ibindi byinshi umuntu akeneye quality nziza arashobora kudu contact hama tukamukorera ivyo bintu vyiza G-Flox wakoze kuza bye ciao turabakunda cyane